Ndatanze mwiriwe na mwaramutse kuri wowe wese mukunzi wa BDI Info, birashuka ukaba uri mushasha kuri uno channel, reka ndagusabe gukora subscribe kugira ngo bizokwame bikorohera kuronka ama notification canke ama video yacu yoroshe. Nari maze iminsi ntavuga ku bintu bya politike canke kuri ibi nabiriya, ariko uno munsi reka dusimbire yo gatoyi, dusimbire kuri zino ngwano ziriko ziraba hagati ya M23 canke RDF nkuko benshi bakunda kubivuga, n'igisirikare ca Kongo. Ahanini tuvuge kuri zino nkuru ziriko zivugwa muri Uvira yuko M23 yemeye gusiga Uvira, ariko nubwo yemeye kuva muri Uvira gukora withdraw, gukuraho ingabo zabo mu gisagara canke mu muji wa Uvira, hariho amategeko yasize. Novuga yuko ari umutego ukomeye bongeye gutega Tshisekedi, kandi byongeye byigaragaza neza na neza yuko M23 amategeko yasize Uvira mu maboko ya ONI canke Monesco nawe mukaba muzi yuko kenshi abaroberi bakunda gufatwa ba M23 babajije yo bakura ibigwanisho, ko bakunda kuvuga ko ibigwanisho babihabwa na Monesco ariyo ibizana n'indege ikabihabaha mu mashamba, hama bakibandaniriza urugamba rwabo. Ino munsi rero kugira tuyage neza, reka twisunge urubuga wo kwa Eric Nyandwi. Je mu bandisi benshi nkunda gukurikirana mu Burundi, ndakunda gukurikirana uno musore kuko numwe mu ncabwenge nyinshi akunda kuvuga, adakunda guhubuka uko nyene ngo avuge ikintu atanize gukora amatohoza akwiye, kandi kenshi iyo avuze ikintu aba ari real, aba ari ikintu cyanyaco. Nge twisunge rero no rwandiko gwiwe yanditse avuga kuno ati RDF/M23, no kuvuga murazi yuko benshi bakunda kuvuga yuko RDF igisirikare gikuru cyo mu Rwanda na M23 ko ari bimwe. Ubu sagashesheshwa rumuri benshi baramaze kubitahura. Yatangaje ko igiye kuva mu muji wa Uvira inyuma yo kwerekana ko bashoboye gufata Uvira vyafatwa nkaho habananiye. Arabandanya ati bavuga ko bagira bave muri Uvira kugira bubahirize amasezerano ya Washington, ariko basizeho amategeko adasanzwe imbere yuko bahava. RDF M23 ivuga ko idashobora kuva muri Uvira hama ngo hasubirizwe canke ngo hasubire mu maboko ya FRDS canke ingabo z'u Burundi FDNB, ngo bazohava ari uko bahashikirize ingabo za ONI abe arizo zihacunga. Uyu n'ubundi mukenyuro kugira Tshisekedi agume yizeye ibiganiro kandi igihugu kiriko kirahera neza cyane. Ibi tukiri ngaha kugira M23 ishikirize umuji wa Uvira mu kuhava bawushikirize ONI canke Monesco, hariho impamvu. Ubishambere na mbere nuko bazi yuko bakorana, kuko ibice byose M23 yigeze kuba ifata canke yafashe, haba muri Nord Kivu n'ahandi henshi yagiye irafata, izino ngabo za ONI zaba zihari, ariko nta kintu na kimwe zakora. Mbere benshi mubegereye izo ngabo baravuga yuko neza na neza ibitero biza kuhaba izo ngabo zaho nizaba zamaze kuhava, which means zaba zamaze kuronka information imeze neza. Sinkunda gushigikira ibintu nazi, ndiko ndasoma nongera nsesangura, twongera turaba nandi ma commentaire abandi bantu bigeze kuba bashiramwo, twongera twisunga kandi bimwe mu byagiye biribonekeza. Tubandanye ibikongo niyavyemera izoba ari iyindi ngumu yo mu menyo ona wararenze yo mu menyo Kongo ikubiswe, kandi ndazi Tshisekedi azovyemera, yashize ko n'ubutangaza azovyemera bubiri. Urumva ingabo za ONI
naho zitandukaniye na M23. Ibi nivyo yanditse sivyo mandishirirako, bose wabo ni umwe. Zagoma hose ingabo za ONU zari zihari, ariko ntiryabujije ko hafatwa n'ubu niyo bakiri, n'ubu niyo bakiri, bisigura ko bakorana. Yashize ko n'udutangaza neza na neza nkuko nari meze kubisigura, nawe nyene murumva yuko atankeye kafisi avuga neza na neza, bisigura yuko bakorana, kuko ibibanza byose bafata ONU ibihari nkuko nari nabivuze. Murumva ibibanza byose bafata ONU ibihari, kandi iba iraba amaso yabo yose akanuye. Nukuvuga RDF stroke M23 irazi neza ko ahantu bahaye ONU haba hakiri mu maboko yabo, ntibaba bahatakaje. Ariko leta ya Kongo murumva nta bubasha izoba ifise ko, kuko atangabo zayo zizoba zemerewe kwahonyoza ikirenge. Inzahabu n'andi mabuye y'agaciro bizokwama vyagiye ukuri kwami. Tukiri ngaha nyene avuze ati inzahabu n'amabuye y'agaciro bizokwama bigenda ukuri kwami. Neza na neza bano bagabo ugiye kuraba target, ndagusigure, ugiye kuraba target bafise, bagenda bisunga ahantu hari ikibuga c'indege. Neza na neza bashobora gukoresha canke hegere kibuga c'indege, canke hari ubutare bashobora gukoresha bukajabuka neza hakurya iyo babutwara. Jewe naho nzi sinzi ko babutwara muri Kongo, ariko bimaze kuvugwa yuko bashigikiwe n'u Rwanda, urumva bica byumvikana. Kandi murazi yuko higeze kuba hariho amakuru yigeze kuba avugwa yuko leta y'u Rwanda mbere yashigikiwe n'amasoko amwamwe akomakomeye yakira inzahabu. Baravuga neza na neza yuko leta y'u Rwanda arico igihugu cy'u Rwanda ko arico gihugu ca mbere gishora amabuye menshi yo mu bwoko bwa n'ubwoko buwe, sinabyibuka neza burya bwoko, ariko ni mu bwoko bwa ndaza kubibutsa neza hinge tubandanye dusobanura. Nukuvuga neza neza niyo bahagaze hajya muri Uvira, bahagaze muri Uvira neza na neza muzigo bazowinjiza neza atankomanzi, kuko ni hafi neza mu Rwanda. Kandi mwibuke neza na neza yuko Uvira nawe nyene bijya bice bikora ku Rwanda neza. Ingabo za ONU zimaze muri Kongo imyaka irenga 23, aruko nta mahoro, ariko yagobye kwandika ariko yihenze yandika ariko nta mahoro bigeze bazana, kirese gupakira inzahabu gusa zipakirwa mpaka i Kigali. Hama murumva neza ndiko ndasovyandise, ndaza kubaha neza, ndaza kubiduza neza neza mugume mubiraba. Zipakira mpaka i Kigali, hama zagera i Kigali zigapakirwa zigana kwa babosi bene idiri. Umuti wa Kongo uri mu kanwa k'inkoho. Abo bandi bose babahenda ngo ibiganiro ni abasahuzi gusa, bishakira inyungu zabo, bazobagumize mu busamazi. Yanditse nabi niyo mpamvu biriko birangora gusoma. Mu busamazi nk'ubwo kugeza imyaka 200 ihere. Umunsi Kongo yarose abategesi bakunda igihugu cabo, bashoboye kucitangira ku nyungu zabo, Kongomani niho Kongo izoronka amahoro. Ariko hakiriko hibonekeza abategesi bazanwa muri magendo na ba Kagame, hama bageze ku butegesi bagaca bagomba guhinduka abashizeho. Ibihe byose izoguma mu bibazo. Neza cyane. Burya hariho abantu benshi mbere
ushizemwo na Perezida Neva batazi yuko Tshisekedi yashizwe muri Kongo na Kagame be na Joseph Kabila, kuko Neva iyaba abizi niyo kwizera ukuraho Tshisekedi. Ariko kandi ndaguye ndagarutse, hari naho yoba abizi, ariko igikuru akaba ari uko yabonye ko abironkeramwo inyungu ziwe nyinshi, akamera akemera Burundi bugahombera. Ibigwanisho Uburundi bwaraye butakarije muri Kongo navyo azoronka vuba hagitwara mwebwe banije imbere. Murumva ko ari uruhombo neza cyane. Uno muhungu yavuze neza cyane kandi yagise neza cyane, nkuko nkunda kubabwira jewe sinkunda gukurikirana imbuga nyinshi zo mu gihugu, ariko ari imbuga zimwe zimwe mpora mvuga ati henge nkurikirane runo nsome ibyo yanditse bivanye n'ubuhinga mba ndamuziko n'ukuntu abakunda kwandika ibintu bifise akamaro. Kenshi rero iyo tugiye muri zino ntambara zo muri Kongo, abantu benshi bahora bandika amakomantere atandukanye, ariko sinogenda ngo some amakomantere kubera kenshi usanga arakasa mutwe. Ariko hinge ndenge muri amwe makeyi nagiye ndabona ngaha hepfo, mere nk'uburenga nyene ku mayange, tumere nk'abaraba ukuntu byifashe, uko abantu bagiye bandika biyumvira nabo. Bamwita Celestin Nyandwi yanditse, Eric mu bisanzwe umugabo w'ukuri akora nka ngoma ya Sacega. Nimba wibuka ingene batubwiye yaciye urubanza rw'isake n'ingoma, ntiyigeze atinya kuvuga ukuri, ntiyaravye nimpengama arandya, ahubwo yashikitse ko isake yakomeza kuga mbona menga bandise ibintu bitagira inoze sanse. Afete rero zino nako ndavuga ati zino ntambara za Kongo zizocanishamo abana bariya. Intambara kenshi zirica, nta ntambara ikiza, kuko bavuga ati intambara yica benshi igakiza bake. Niko nuze intambara niyo banga y'intambara. Nimba Tshisekedi ngira gaterano ntereye, nimba Tshisekedi abandanya yemera ibiganiro byabo bazungu baguma bamuhenda kandi ari bo bagura ubutare, akorana n'uwo muntu wari wese ari muri opposition, umuzungu ari akorana n'umuntu wari wese ari muri opposition kugira ahengamika ibintu bibe nabi. Nimba opposition y'u Rwanda, nimba opposition ya Kongo ifise ingufu nyinshi ziri mu Rwanda, Tshisekedi ntazohano bakazoguma yumbiza ibiganiro. Nimba Tshisekedi yiyemera neza na neza yuko igihugu ciwe bagishize muri top 10 super power, nkuko nigeze kubivuga mu kiganiro nigeze kubashirako, natemu ibigwanisho. Icaka ngomba mvuge ku Burundi. Uburundi zintambara sizi wacu, twebwe turi muri defense gusa kugira dukingire akarere kiwacu, igihugu ciwacu. Kuko narigeze kuba ndabivuga, kuva igihugu kiri mu ntambara nta ngufu zigeze ziva muri Kenya, nta ngufu zigeze ziva mu Buganda, nta ngufu zigeze ziva mu Rwanda, nta ngufu zigeze ziva muri Kongo zize gusutena abasirikare mu Burundi. Tweke twigwanaho nk'abantu ariko bakingira ikirere cyo mu Burundi n'Abarundi. Nyakubahwa rero mukuru w'igihugu, nimba yo babona yuko izo ntambara zo muri Kongo ko atakamaro zihaye zigirira Abarundi cyangwa igihugu cy'u Burundi, arakumbura kure y'ingabo, asigaza ingabo zo ku mupaka gusa zizibira umupaka, ziguma ziraba ibyinjira n'ibisohoka kugira ngo nitwinjirirwe. Ego kuba bafitaniye friendship na leta ya Kongo, hari impamvu birashuka sanga ari impamvu twege bato tutazi, ariko benshi baramaze kubona neza na neza yuko twebwe iyo ntambara yo muri Kongo n'u Rwanda cyane na M23 atanyungu nimwe ifitiye
leta y'u Burundi nuko byifashe nuko bimeze ariko gukingira igihugu naco ni ikintu gikomeye defense kubiyaga kumbibe zose bagashingagiraho buri giti kigahagarana n'umusirikare nuko niyo ntererano jewe nagomba nterere nizere yuko ikiganiro makikurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera reka nsabe rero namwe mushire ko commentaire ziwanyu mbega niko mubizi yuko nimba M23 izosiga amategeko Uvira ikayisigira ONI murabona neza yuko umutekano uzoguma ukwiye neza murabona neza yuko izobishikiriza jewe kubwiwanje uko mbona ndabona neza yuko izoba ishikiriza boss ati sigara muragera natwe tugende dufate ubundi burere izo ni strategy kuko aba M23 bashobora no bakunda kuvuga mu ntambara ziwa bakavuga ati ubu twahagarikije ariko mu nyuma haciyemo umunsi umukumva ngo badukoze ko ibitero no kuvuga bo nibemera uko bakora ibitero bobo bakogwako ibitero kandi nongenda kwibutse yuko M23 mu gufata Uvira na rusasu na rumwe bigeze barasa bica byumvikana neza yuko ONI yari hacunze n'abasirikare ba Kongo benshi harimo abo bahana communication nizo zo bita ngo ni ntagondwa canke izo nyeshamba za M23 nuko je ndabibona namwe shiramo iciyumviro canyu muri comment section ndaza kubakunda cyane shyamwo ibyo mwibaza kuri zijya ntambara ariko jewe ku bwanje uko ndayibona ijya ntambara nongere ko yuko Tshisekedi atokwama aguma twagwa umutwe nabo bagabo babazungu ngo bariko bahamagara batwara muri Amerika ku bintu ataco byigera bifata amaze kugenda inshuro nyinshi kandi Eric Nyandwi yavuze neza ONI bamaze imyaka irenga 23 nongere ndakwibuse yuko ONI igizwe n'abasirikare barungikwa na Amerika niyige n'abasirikare baza gucungera umutekano mu Burundi barazeho nta kintu nakimwe bigeze bafatwa ndavyibuka nta kintu nakimwe bigeze bafasha ndavyibuka igihe bigera kuza gutembera mu komine iri hano yiwacu umuntu umwe yasambuye urusasu rurenga muri bijya bishapo bijya bya gisirikare iburende zaratse ngira bagiriye mu bitesi nka 8 baguruka bagenda bavaho biruka ndavuga ati babagabo nabo nyene nta mutekano babaze gucunga ahubwo nabo nyene babaze kutoba kukiyo baba bandi bari guca bakoragurika bagakombata nuko bimeze reka nshimire wowe wese wakurikiranye kino ganiro kuva ku ntango gushika ku mpera nshimira nawe wese wamadufashije gukora partage reka ndagusabe kandi nongenda bigusabe gukora subscribe nimba utarayikora hama nongenda gusabe kugira ishiyumviro utereye nawe muri comment. Thank you so much, I love you, see you.